urubanza rufatiye ku buzima bw'umuntu yagandaguwe. Eh, rero uraho yari umuntu nivyo kandi niko yari nk'umuntu mugabo kandi yari indongozi ya mbere y'umugambi wacu Iperize Mibanga. Kubona rero yarishwe akicwa mu bihe Uburundi bwariko buranka ko umukuru w'igihugu Nkurunziza aja ku kiringo ca gatatu, yicwa muri ubwo buryo kubera yagiye mu myiyerekano, yicwa muri ubwo buryo kubera yanse, yagiye imbere y'abanyagihugu ku Musaga akagira ati yemwe 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 tuvyanke twese, kandi tuvyanse nta ntambwe botugirana. Nta misi yahaciye yaciye agandagurwa burundu, agandagurwa ari kumwe n'abapolisi be babiri bamugendanira, umwe aritaba Imana nawe abaragiye uko oyi. Rero kuva ico gihe haheze imyaka 10, uwo munsi rero ni umunsi wo kwibuka imyaka 10 umukuru w'umugambi Zexperuzi agandaguwe. Kwibutsa kandi yuko kuva agandaguwe naho twagerageje gusemerera kugira ubutungane bushira habona uburyo agandaguriwemwo n'ababikoze, ariko n'ubu amaso yahezeyo. Nico gituma twebwe nk'indongozi dutegerezwa na ntaryo kwama twishuza ubutungane kugira abashoboye gukora iryo bara bamenyekane kandi bakwitwa intahe mu gahanga. Hanyuma rero aho niho ubutungane buzaba bwakoze neza. N'ibitabizo rero twari tukirindiriye n'ibitabizo. Turi mu bihugu vy'agateka kazina muntu birangwa n'ubutungane, na cane cane mu gihugu kibanyi ca Hollande, aho harangwa urukiko mpuzamakungu ku bijanye n'amabi abarundi bakorewe kandi bakayakorerwa n'amareta yabo. Rero twebwe ico turiko turagishikako, twaratanguye, ariko turacarindiriye yuko hariya naho ubutungane bukora. Bariya abantu bari hajya bibaza ko ivyo bintu vy'ubwicanyi bira kuzokwijana, haba namba. Mu gihe cyose abantu bazoba bahagaze, mu gihe cyose abantu bazoba bahagariye ukuri, mu gihe cyose abantu bazoba bahagariye agateka kazina muntu, hazoshingwa imanza. Muri IPD tuzoshinga urubanza, bamenye ko urubanza nk'ubwo urubanza rutavako, urubanza rubandanya naho hatazoba kiriko urubanza. Umuganga uzorushinga, hanyuma abazoba bagizwa n'icaha naho batazoba kiri ku isi bazokwitwa intahe mu gahanga, kuko kizoba ari ikimenyetso c'uko ubutungane atawukinisha, ubutungane ata muntu n'umwe kugifatira mu minwe ngo jewe nuko nkiri ku butegetsi ngo ibijanye n'ibi na biriya ntibindaba canke sinobikora kuko nije nabikoze. Rero nuko twashaka yuko abarundi twashikiwe n'ibi bibazo, abarundi twese twahowe ikiringo ca gatatu, twoja hamwe, tukaja hamwe tukiyamiriza amabi n'ububisha bwaturutse ku myiyerekano abantu bariko barakora kandi yisunze amategeko. Tukaja hamwe kuko kutaja hamwe bituma n'umwansi w'igihugu ari bari ku butegetsi no munsi agira ati noneho barahesheje, noneho ntawe ukibaza, noneho twarabanesheje, tubandanye turi kumwe dufatana mu nda, ibiduhanze twese dufatane hamwe, hanyuma twishuze ubutungane gukora akazi kabo. Uno munsi rero iki kibazo c'imyaka 10 ya Zedi yagandaguwe si ikibazo ca IPD gusa, cateza kuba ikibazo c'imigambwe yose,
cyateza kuba ikibazo c'umurundi wese, cyateza kuba ikibazo c'umuntu wese yumva demokrasi, yumva ivy'agateka kazina muntu, yumva ivy'intwari ibereye. Si ivy'umugambi rero ipedezwe bibanga, twebwe turiho uno munsi ntituba tukiriho, mugabo azokwamena ntaryo abarundi bakaja hamwe bakibuka incungu, bakibuka abishwe ivy'agashinyaguro bazira ukuri bariko baraharanira, na cane cane bazira amategeko yaraheje guhonyangwa n'uwarateza kuyahagararira.